Uburundi bwose abatobeye abene gihugu muvyumve neza umuntu atovye amatora ntabatobeye seni abatobeye igihugu nico gituma umwene gihugu wese afise uburenganzira bwo guhagararira amatora akaraba neza ko vyose bigenda biri ku rutonde. Duhiriwe duhishije hano mu Burundi iyo dutoye dutoreraho nyene tugaharuriraho nyene kandi tugaharura ku mugaragaro hakaba icegeranyo abaserukira bitoza bakagenda mbere bagifise. Ivyo birerekana yuko ari amatora koko aba ku mugaragaro. Bavukanyi, izi nyigisho turamutse rutanguza uno munsi mumenye ko zifise akamaro mw'itunganywa ry'amatora no mu gukomeza intwaro ya demokarasi. Mu nyigisho z'uno munsi cyane cyane nagomba yuko dushimikira ku ntambamyi zikunda kwibonekeza mu bihe by'amatora kugira ngo umwe wese agire umwitwarariko izo ntambamyi ntizize zisubire kudushikira. Ngo igiti ntigikora mu maso kabiri, kandi ngo umuntu akubeshe ubwa mbere ukemera ugahendwa ikosa riba ari uwaguhenze. Aguhenze ubugira kabiri ukemera ukajaranya abahururu ikosa riba riri kuwaguhenze. Mugaguhenze ubugira gatatu ukavyemera ukajaranya abahururu ikosa riba ari wewe. Nta muntu ahendwa gatatu ngo bikunde, ikosa riba ari wewe. Nico gituma rero ari vyiza ko tuza turaraba intambamyi. Intambamyi ya mbere yakunda gushika mugubu ntishika ni intambamyi yari ijanye n'amahoro n'umutekano, ngo nta usomera induru ivuga, ndetse nta kintu na kiwe gishobora gukorwa hari induru. Amahoro rero niyo nkingi ya vyose. Mu gikorwa cerekeye amatora hoho umutekano urakenewe cyane. Aho rero turavuga umutekano mu gihugu ndetse n'umutekano mu mitima y'abantu. Iyo twimirije amatora murazi ko hakunda kuba ibihuha vyinshi. Ivyo navyo birahungabanya imitima y'abantu, ugasanga imitima iri mu kirere. Muravyibuka nko mu kahise amatora yegereje waza wumva ngo hariho abantu bakurana amenyo, ukabona abantu barahungabanye, ngo hariho ngo abaterana agashinge abantu bagahungabana, ngo hariho ngo barukoti. Ivyo vyose ugasanga ababizana ni ukugira ngo bahungabanye imitima, bahubisha abantu. No muri iyi minsi ngira ntiharahera iminsi myinshi hariho umurundi yiyita imbwa. Mbere iyo mbwa yarihaye n'ibara ngo iratukura. Yabaye acumva yuko hagira hategurwa amatora, mugo urumva n'imbwa nyene nta kundi. Umuntu arinza yiyita imbwa akiha n'ibara aba ari imbwa nibaza hataho umukurikira. Niwe yaciye avuga ngo urumva wikiranga mu isi c'amatora ngo kigira gihinduke muragabe, ngo amatora yahora ba mu kwa gatanu ngo none duperereje ngo amatora ngo azoba mu kwa mbere cyangwa mu kwa kabiri. Ntimwumva ko nkubo kwari kugira hahamura abantu. Iyumvire nk'umuntu nk'ivyo bijako nuko atawukurikira umuntu nk'uwo nyene, ntawo mukurikira. Umuntu yarinze yiyita imbwa burya akaba karabaye. Ariko murumva ko uduhuha twomwe n'utwo duhahamura abantu bakunda kutuvuga. Ariko reka mbonereho no kubibutsa ko amatora mu bisanzwe bwirizwa shingiro riravuga yuko ikiringo cy'umukuru w'igihugu gitangura umunsi arahiriyeko kandi gihera uwo munsi nyene. Hariho abantu bari baramenyereye yuko umukuru w'igihugu yahora
arahira mu kwezi k'umunani. Hanyuma murazi ko twahuye n'ivyago, umukuru w'igihugu akarahira mu kwezi kwa gatandatu. Dutegerezwa kwiha ikiringo cyo kugira ngo amatora arashobora gushika hakababanganya, cyane ntihagire ukwiza bya bice 50%. Ico gihe barasubiramwe amatora gushika barose ubu wa mbere. Murumva rero iyo habaye inshuro zibiri z'amatora bidusaba n'imiburiburi umwanya muremure. Nico gituma mwama mubona dutunganya amatora kare kugira ngo bishitse ntituze tubura umwanya wo gutunganya amatora, kuko dutegereza kuguma turaba wa munsi umukuru w'igihugu yarahirirako niwo munsi uwundi arahirirako amatora aheze. Byumvikana yuko rero ikirangaminsi gikurikirana ingene ibihe biba bimeze. Ntagire rero uzohava beshuza umugwi seni uriko uragira ikirangaminsi c'amatora ngo have yibaza ngo bahuvye. Intambamyi igira kabiri ikunda gushika ni intambamyi zijanye n'uburyo. Kera mu Burundi ngira ngo nico tuba vyagenda nabi, kugira ngo tugire amatora hategereza kuba abantu baduha amahera y'amatora, hategereza kuba abantu baduha imfashanyo, twarinda gusaba. Umuntu rero amaze kuba ari wagutunga mu rugo rwawe, nawe ntabura agatego aza gushira muri urwo rugo. Hajya mukazobona umugabo w'inyuma ari wavuga ati nzokubungabungira abana, muze mumenye yuko atabuze inyungu arondera. Kare rero niko vyari bimeze. Tumenye ko amatora na y'abarundi, sa y'abanyamahanga, na y'abarundi nibitwega twebwe nyene. Amahera rero akora mu matora ni twebwe nyene dutegereza kuyironderera. Ariko reho ico ngira mvuge muze kugisigara muracinovora. Burya mu bisanzwe naragiye ndarimbura nsanga umutumba wose niwo uriko aho batorera, ico twita centre yo gutoreramo umutumba wose. Rero ivyo maze kubiraba vyatumye niyumvira, burya abantu bo ku mutumba ko bazinanye bose, tuvugishije ukuri amatora yo dutwara amahera ngahe ko dutorera ku mitumba iwacu? Nitwiyumvire, amatora yo dutwara amahera ngahe ku mutumba iwacu? Turazinanye twese kandi mu mitumba dusanzwe dutora. Hanje akarorero, hariho umugambwe urimwo abanywanyi benshi, umugambwe CNDD-FDD utunganya amatora kuva ku nzu 10 gushika mu gihugu cose. Twobaza abarongoye umugambwe CNDD-FDD twosanga bakoresha amahera ngahe kugira ngo batore izo nzego zose? Hariho n'ikindi maze kubona, mwishure ko dutora abaderege dukoresha amahera ngahe? Tukarira ngo dukeneye amahera y'amatora kandi amatora abera ku mutumbi wacu. Turazinanye. Burya ku mutumba hari miliyoni 5 tworondera kugira twigirire amatora iwacu. Rero ntituzi uwitoza. Abitoza ahubwo nibo bakenera amahera menshi, kuko bo bazunguruka igihugu cyose biyamamaza. Abo barakenera amahera menshi. Mugahageze gutora twe dutorera ku mutumba. Hitoje Miburo na Karaveri, hakitoza na Minani. Ku mutumba aba yaraje kwiyamamaza tuba tumuzi. Noye tugiye gutora, ikigoye ni giki? Amatora tuyatunganije ku mutumba. Ako ndakabahaye kugira mugwe mwiyumvira. Kubera iki ndavyiyumvira uko? Ubu je niyumvira imbona kazoza sinkibona ibintu biri ngaha.
niyumvira imbona kazoza. Mu minsi heze twarasuzumye turaba ibijanye n'inyigisho mu mashure n'indero mu mashure, dusanga vyaratitutse. Turiko turabiraba neza dusanga cyagiye hari amashure y'indaro. Hirya gihe hari hakarusho mu nyigisho n'indero mu mashure, ndetse turanaheruka no gusuzuma turi kumwe n'abantu nova ko ari bihangaje mu bijanye no gutunganya ivy'inyigisho mu mashure b'abarundi bakorera hanze. Twarabiravye neza dusanga koko amashure tugize amashure y'indaro byo bari vyiza. Nabajije umukuru w'umugwi uje gutegura amatora seni, hanyuma ambwira ngo amahera ategekanijwe ngo habaye gusa gutora rimwe tudatoye kabiri ni miliyaridi zirenga 80. Nshasanga izo miliyaridi 80 twoshobora kubaka mu komine yose indaro y'abanyeshuri kuri lycée communale. Twoshobora ayo mahera tukayubakisha indaro kw'ikomine ayo mahera yose miliyaridi 80. Muga murumva iyo tuyajanye ku matora bera ku mutumba turayajanye. None nk'ubu iyo togira twese ko turi umutima n'inama turi kumwe, turavuga tuti ku mutumba niho dutorera, nta mahera menshi akenewe, tugaca dufata ayo mahera twari kujana mu matora tukubaka indaro y'abanyeshuri komine yose ikaronka nk'indaro y'abanyeshuri 1000. Nta kintu cyo kwiyungura muri kazoza ku Burundi cyo kwiyungura. Dukwiye kuza turiyumvira. Je narasubije amaso inyuma ndaraba ibihugu biteye imbere, kuko ubu dukorera kumbona kazoza turabiyo tuja. Ibihugu byose vyateye imbere nasanze ari ibihugu bitirirwa birazembagira iminsi yose. Genda murabe igihe ibihugu byose tubara ko biteye imbere vyatereye imbere kera na demokrasi ntiyari bwaze harabami. Ni murabe no muri Afrika igihugu batirirwa barahindagura inzego uko bukeye uko bwije nico muza gusanga giteye imbere. Mushake murabe haba mu karere iwacu musaga kiriko kiratera imbere. Mushake murabe haba i Buraya, habe hariya muri Aziya, nivyo bihugu bitera imbere. Gufata ayo mahera jewe ndayikenereye. Murumva nk'ubu mu mashure nimwiyumvira ibitabo biri mu miliyaridi 80 ingene bingana. Muvyiyumvire. Mugabo handakazanye kugira ngo mukinovore. Erega iki gihe ni cinyigisho gereza amatora. None amatora ntidushoboye kwitunganiriza ku mutumba. Nta nuwo kwiba kubera turazinanye, nta wotora kabiri turazinanye. Hariho igihugu nagiyemwo nsanga amatora asigaje ukwezi, baca bajana rijya sandugu kw'ikomine. Nk'umuntu azi yuko atazoba ari hari agira yifatira urugendo, hasigaye ukwezi ngo amatora abe, agenda atoya agaca yigira. Ubundi agatora akigira. Kubera iki? Ivyo vyo kwiba amatora ntibikirimwo. Ico gihugu ngo amatora yaraheze nk'uburaza wumva haheze nk'amezi 3 bajije ngo mbe bwa bundi hatsinze nde. Kubera iki? Twebwe haba injyane mu matora kubera abantu benshi bazi yuko ubuzima babuzeye mu vyicaro mu gihugu. Nivyo bazi. Ntatsinze ndapfuye. None ko buca dutora n'umuntu umwe gusa. Umwe gusa. Murabona uko turi ngaha. Aha hazovamwe umwe gusa. Hari naho yo bataje ngaha mbere. Hari naho yo bataje. Umwe ca wibaza guta ubwoko kubera umuntu uyu gusa, uyu umwe. Ngo mpakabe jewe, ngo ategeza kuba jewe. Umutima ukaranduka ngo ategeza kuba jewe. Umwe. Abashinga amateka ntizopfa tutoye abashinga amateka bashika 1000. Mugaturi miliyoni 12 zirenga. Ugasanga imitima iri mu mutwe. Kubera iki? Aho gukora ngo uzurye wakoze ushaka kurya uhembwe gusa bagukoze mu ntoki. Ibi byose ni vyigwa tuza turagerageza kuraba.
none iyo hageze gutora umuderege mu ishuri ko ntarabona ugira twarasimba umutima n'ubu ndazi yuko abanyeshuri muri ngaha murasimba umutima ngo tugira utore umuderege ngo karabaye. Muzi ko haza umwe haratogwa karatowe n'uwo nyene. Kubera iki twirwa turagira ibibazo? Kubera iki tugira ibibazo? Rero kuri iki kibazo kijanye n'uburyo twadukwiye kuvyiga neza. Hari hahandi nabonye mu gutora kajya kazu k'amatora kamwe muza kwinyegezamwo ni base kugira usume naho bufise amahera nararondegwa. Tuze rero turaraba mwene twa rutambamye nk'intambamye y'uburyo Jesse numva twoyikura mu nzira. Iyo amahoro twarahejeje kuyikura mu nzira, intambamye ijanye n'amahera aho twoyikura mu nzira. Nibaza yuko umugwiseni mu byo bazoza barayaga n'abene igihugu muri izo nyigisho nico kizojamwo ingene twogabanya amahera ajanye n'amatora. Tuze turagabanya kuko igihugu cyose kirafise ingene citunganya. Ingorane zindi dufise nuko umenga amatora sa y'abarundi n'ay'abanyamahanga, ngo abanyamahanga bongaya, ngo abanyamahanga ngo bategereza kuyemeza. Ninde yakubwiye ko amatora y'abarundi yemezwa n'abanyamahanga? Yemezwa n'abarundi nyene. Muga kubera twamenyereye umukoroni ko ntarabona abafaransa barabatumira ngo nimuze kugira observation y'amatora gayene, ntibarigera babatumira. Twebwe umenga twigiriye amatora iwacu dutegerezwa oni yemere. None oni iyase twebwe abarundi tuyemera. Ingorane nizi, ingorane ziri he? Ntituraberera amahanga, twe turaba abarundi. Hari ibihugu bitigera bija mu matora ko mbona muri oni duhurirayo kandi batigera baja mu matora. Hari ibihugu badaharura ibiringo ko nama mbona duhurira muri oni. Mugabo kazubona ngurumva ngo tutagize uku ngo abazungu ntibazovyemera. Ahubwo vuga uti abarundi ntibazovyemera kuko nivyo abarundi. Amatora niko kwikukira nyakuri nayiwacu ni twebwe tuyemeza kandi ivyo twemeye nta numwe ashobora kubibeshuza. N'ingene igihugu gitwagwa kandi abarundi nze ndabakebura. Je murambaza nti mbega umunyamahanga arafise uburenganzira bwo gusuzuma amategeko y'u Burundi? Ko igihugu cyose citorera amategeko ajanye n'ingene kibayeho. Ukaza wumva umunyamahanga gwibwirizwa shingiro ryanye ariraba kwiki ko ari igiwacu naraba igiwabo. Hari abantu muranza mbona ngo ngiye kwitwara ngo mu muryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko, ngaca ndabaza nti mbe baje bacamanza barashobora kuza kugira interpretation ya code penale y'u Burundi canke code civile? Nta burenganzira bifitiye. Tureke kuraba amahanga ni turabe twebwe nyene abarundi. Amatora nico kimenyetso cerekana ko twebwe ari ivy'abarundi. Itusubire rero kuza turakora ngurumva ngo bambonye bakubonye nivyi wawe. Vuga utabene igihugu bambonye. Ibyo nyene vy'amategeko nibindi bikunda gutera intambamyi.